Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurereye hose hirya no hino ku isi ndabaye ikaze mu makuru azindutse aravugwa muri kino gitondo. Turi kuwa mbere turi kwigenekerezo rya 30 ry'ukwezi kwa Kigarama 2024. Ndabaye ikaze mwese abatwumviriza ngakuri no muresha kure yacu aina yanyu Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka kubiko biravugwa ijya nino no mwisi ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi byo bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyo muri kino gitondo. Imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gihe himirijwe amatora azotangura umwaka wa 2025, hari bamwe rero bari biteze yuko Honorable Agathon Rwasa asanzwe adacana uwaka na CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi atazoca yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe nga mu Burundi azoba muri 2027. Amakuru yihuta adafise ivumbi, amakuru meza cane aravuga yuko uyu Honorable Agathon Rwasa yamaze kwemeza yuko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Nibyo byaraye bigaragaye mu kiganiro cyo kugirana n'umuryango wa Focode urongowe na Pacifique Ninahazwe nkuko byoma biragaragara. Ibi kandi birabaye mu nyuma y'iko nga mu Burundi hamaze gukogwa urunani aho hihuje imigambwe iharugwa kuri 4 bakaba barakoze urunani Burundi bwa bose. Amakuru kandi akabashimangira yuko uyu ngo Honorable Agathon Rwasa azaca yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu biciye muri urwo runani Burundi bwa bose rusanzwe rurarungowe na Bwana Patrick asanzwe ahagarariye umugambwe Sawanya Frodebu. Amakuru avuga ko kandi baca bararonka ubutumwa bubatera ubwoba babivuga ko bwaba buturuka ku mbonera kure zisanzwe ari ugwaruka rubarizwa mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi uzwi nka CNDD-FDD. Ariko kandi hari n'amakuru avuga ko abo muri CNDD-FDD batariko barishimira ukuza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kwa Honorable Agathon Rwasa muri aya matora yo mu Burundi, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira canke aratugeraho ashimangira ko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi amatora yabaye muri 2020 by'umwariko yaje gusiga n'ubundi Rwasariwe atorewe ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko bikaza kurangira by'umwariko batangajwe General Major Everson Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi gushika none. Benshi baribaza ko bizoca biragenda mu matora yimirijwe mu Burundi niba atazongera kuba yotsindira icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga ko rero Everson Ndayishimiye yuba yarakoze amatohoza aremere cyane abifashijwemo na bamwe mu bamwegereye, ndetse bikaza kugaragara yuko abanyagihugu benshi bishimiye ndetse biteguye no kuba bazotora Honorable Agathon Rwasa. Mu nyuma y'iko kandi muri ino ndwi twamaze gusozera Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yabashije kwerekana yavugaga ko ari umwe mu basirikare b'u Rwanda yoba yarafashwe by'umwariko mu migwano aragwana ku ruhande rw'umwari wa MTS, ariko kandi icyo gihugu kibanyi kikaza gutangaza neza yuko ari ibinyoma. Hari amakuru yama aragaragara ndetse yaje kugenda arashigwa ahabona n'umwe mu bategetsi bakomeye cyane muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ni Ambassadeur Viendo Ngirehe asanzwe ajejwe imigenderanire mpuzamakungu n'ibindi bihugu, akaba yaje kugenda asigura byinshi ku bigendanye n'imwe mu mavideo yama arakwirakwizwa ku mbuga nkwano canke ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana by'umwariko byinshi bisigurwa n'uwo mugabo canke n'uwo musirikare avuga ko yabarenjijwe igisirikare by'umwariko yinjiriye igabiro nkuko byoba biri muri iyo video. Hari byinshi byotangajwe n'uyu nguyu Olivier Nduhungirehe. Ndabahaye ikaze mwese, ni nako kandi ndabaramutsa sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwese mutwumviriza muri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza by'umwariko bari mu gisagara ca Bujumbura, igisagara c'ubudandaji, abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Gitega, abatwumviriza bari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, batwumviriza muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu birimo nka Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ndabahaye ikaze mwese. Ari ubwa mbere ushenga kuri no muresha kure yacu byonda kwanditse sabone
kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwese abatwumviriza muri kano gatondo canga se bivanye naho muherereye. Ikaze turambure irido nido ry'amakuru akomakomeye cane. Imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwarika gakuru keza kashimishije abatari bakeya karemeza neza yuko Honorable Agatogwasa yasanzwe arahiganwa mu matora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azitoreza mu matora yimirijwe nga mu Burundi azoba muri 2027. Amakuru aravuga yuko rero uyu Honorable Agatogwasa azitoza binyuze by'umwariko mu runani Burundi bwa bose. Mu misi iheze twarabagejejeho amakuru akomakomeye cane yavugaga yuko rero bamwe mu basanzwe babarizwa mu migambwe yahuriye hamwe rero ikita Burundi bwa bose cyangwa urunani Burundi bwa bose baciye barajya guhurira muri Tanzania mu bigwa bya Zanzibar nkuko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko rero abo bariko barategura ibyugo runani n'uburyo bashobora kuba bohangana n'indi migambwe igitandukanye. Amakuru avuga yuko rero imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwo uca rero uratanga by'umwariko akarorero, ndetse ukavuga yuko uwa ufise ubwoba. Hari amakuru avuga ko rero Everson Ndayishimiye yoba yarakoze iyo bwabaga kugira ngo ace by'umwariko arakoraho impamvu zose zozatuma uyu Honorable Agatogwasa aca yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Icyakora bikaba byaramaze kugenda birananirana. Mu nyuma y'uko rero Everson Ndayishimiye ngo yobazi neza yuko by'umwariko amatora yabaye mu myaka yaheze yari yayatsinzwe ariko bikaza kurangira yibiwe amajwi. Amakuru arakomeza kugenda aradusumira akabagaragaza ngo iyo afise ubwoba bwo kozongera kwitozanya by'umwariko n'uwo bivuga ko yoba yaramutsinze. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza by'umwariko cyane cyane muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda hibonekeza ibintu bigiye bitandukanye, ndetse akaba ariko hibonekeza ibihe bidasanzwe mu gihe amatora yimirijwe mu Burundi. Rero by'umwariko ibigendanye n'umutekano muce cane birakomeje kugenda birazamba, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira yuko by'umwariko amatora agiye kuzoba ashobora kuzotuma CNDD-FDD itongera gusubira ku butegetsi. Honorable Agatogwasa yarashimangiye ko rero by'umwariko yiteguriye neza kuzohangana na bamwe mu banzi biwe ndetse n'abasanzwe baramugwanya. Yaravuze yuko ibiriko biraba muri kino gihe by'umwariko ataho bitandukaniye n'ibyabaye mu minsi yaheze canke mu myaka yaheze. Agaragaza ko kandi ibyo ngibyo iyo biriko biraba abimwongerera imbaraga ndetse n'ingufu zo kuba yohangana ku buryo buremere cane. Amatora yimirijwe mu Burundi rero ariko arategurwa mu gihe Burundi buriko burajya mu bihe bidasanzwe, ibihe bigendanye n'ibibazo biremereye cane nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho nuko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda batishimira neza ibikorwa bigiye bitandukanye, cane cane ibisanzwe biratangazwa canga se imikorere iby'umwariko y'abategetsi nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero ataco CNDD-FDD irosigura ku bigendanye n'ivyamaze gushigwa ahabona, bigaragaza neza yuko by'umwariko boba bishimiye canga se boba biteguriye neza kuzohangana by'umwariko n'abangaba bazohurira mu runani Burundi bwa bose. Muri ubu runani rero harasanzwe habarizwamo imigambwe igitandukanye nk'uko byoma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira yuko by'umwariko urunani Burundi bwa bose by'umwariko rushobora kuzaba urunani ruremere cane mu gihe aya matora aramwe mu matora azoca arakurikiranwa n'abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara. Mu gihe nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje urugamba ruremereye cane by'umwariko, mu gihe kandi turimo muri none twamaze gusozera hagaragaye amakuru aremereye cane, aho by'umwariko ingabo za Kongo rero zerekanye uwo zivuga ko ari umusirikare w'u Rwanda zo zarafashe by'umwariko aragwana ku ruhande rwa MTSR. By'umwariko leta y'u Rwanda ndetse by'umwariko igaca by'umwariko yagiriza Kongo kiriko iratangaza ibinyoma. Hari amakuru agaragaza by'umwariko byinshi byoshizwe ahabona n'umwe mu bategetsi b'icyo gihugu by'umwariko mu byajejwe harimo imigenderanire mpuzamakungu by'umwariko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Hari byinshi yaje kugenda arasigura kuri video iriko irahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana canga se yerekana uwo musoda ariko aragira byinshi ashimangira.
n'urugamba rukomeje kugenda ruravuza ubuhanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe kandi ari urugamba ruremere cyane ruvugwamo n'ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi, avuga ko ingabo z'u Burundi nazo ziriko zirasiga agatwe. Inyeshamba zigwanye igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka M23 ziravuga ko zigihagaze ku cemezo cyazo co gutorera umuti rero w'injyane zirangwa muri iki gihugu biciye mu nzira z'ibiganiro, ari navyo rero bishobora gutorera umuti rero ibibazo bitera izi njyane maze amahoro arama by'umwarika akagaruka muri kino gihugu ca Kongo. Ibi rero ni bimwe mu vyoshizwe ahabona biri mu itangazo rya Bwana Lawrence Kanyuka rero ajejwe kumenyesha amakuru rero ku muhari Alliance Forever Congo canga AFC, ari nawo rero muhari w'inyeshamba za M23 zigwanya leta y'icyo gihugu ca Kongo. Mu gihe havugwa rero ingwano zikomakomeye cyane hagati z'inyeshyamba na M23 n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri teritwari ya Rubero y'intara ya Kivu ya ruguru, Bwana Lawrence Kanyuka aragiriza ingabo za RDC gukoresha indege zitarimwo rero abaderevo zizwi nk'amadrone by'ubutumwa bwa ONU buzwi nka MONUSCO, hamwe rero n'igendereza zihabwa rero n'ubu butumwa by'umwariko kuko bizoma bigaragara mu gutera amabombe mu turere tubamwo abanyagihugu benshi ndetse no ku burindiro by'ingabo zabo. Atangaje ibingibi nyuma yaho rero igisirikare ca RDC cizwi nka FARDC kimenyesheje ko rero cabohoje uturere tumwe twari twarafashwe n'inyeshyamba za M23 mu kikanerekana n'umugwanyi kivuga ko rero ari umusirikare w'u Rwanda. Hari mu kiganiro n'amenyesha makuru by'umwariko caramenyesheje mu misozi ya Rubero na Lieutenant Colonel by'umwariko Mark Hazukaya, umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare ca RDC bizwi nka Sokola ya mbere Grad Nord Kivu. Kuko vyoma bigaragara Lieutenant Colonel Hazukaya yarabwiye abamenyesha makuru rero ko uwo mugwanyi ari uwo mu gisirikare kidasanzwe c'ingabo z'u Rwanda by'umwariko yafashwe kwa gatandatu w'indwi iheze rero by'umwariko mu ntambara yariko rero zirabera mu kigwati mu ntambara yariko irabera hagati y'ibigwati bya Mambasa ndetse na Ndoluma. Atireka mbabwire rero ko ibikorwa biriko rero biragenda neza cane, turahanganye n'ingabo z'u Rwanda biciye rero mu ngabo zacu zidasanzwe rero uno musi turi ngaha kugira ngo tubereke uruhara rw'u Rwanda biciye rero mu ngabo zago. Uno musi turabashikirije ibyemezo kandi muri byo tuberetse rero umusirikare w'u Rwanda yarafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi abantu bose barakwiye kumenya ko ari we wenyine yarokotse mu ngabo ziwe zarungitswe muri kano karere. Muri video aboneka ariko rero arabazwa n'abamenyesha makuru imbere y'ingabo za RDC. Uno mugwanyi yarambaye impuzu za gisirikare, aravuga ko yitwa Imana Iradukunda Jean de Dieu, ko yavukiye mu Rwanda ku igenekerezo rya 22 Ruhuhuma ahitwa Ingororero mu karere ka Murenge ko rero mu ntara y'Iburengero. Amakuru by'umwariko avuga yuko by'umwariko uyu nguyu aca aratangaza ibinyoma kuko biri mu butumwa rero bwoshyizwe abana n'uwajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu Ambasaderi Vien Nduhungirehe, avuga yuko rero nga mu Rwanda umuntu wese atuye nga mu gihugu c'u Rwanda by'umwariko azi neza ko mu Rwanda habarizwa igihugu gicemo rero by'umwariko uturere ndetse n'intara, imirenge ndetse n'utugari n'imidugudu, bityo ko rero ibyo ariko aratangaza umusoda bigaragara yuko ari ibinyoma by'umwariko. Ikindi bivuga ko rero nga muri Kongo habarizwa igice kinini cy'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda, bityo ko rero by'umwariko atari gitangaza kuba umuntu yobasha kwitirira igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibyo ni byasiguwe n'uyu nguyu yajejwe iby'imigenderanire. Uyu musoda avuga ko rero yinjiriye igisirikare c'u Rwanda igabiro, mu nyuma arungikwa muri RDC, aho rero avuga ko hari diviziyo by'umwariko zishika kuri 4 z'igisirikare c'u Rwanda.
BBC dukesha ino nkuru rero ntiyashoboye guhinyuza kuri rero kw'iyo video nuko rero ibyo uyu musoda yari ariko aratangaza by'umwihariko yabitangaje atabivuze ku gato canga se aruko yoba yabitegetswe. Hamande y'uno mugwanyi igisirikare ca Kongo rero carerekanye kandi n'ibigwanisho bitari bike kivuga ko rero catse inyeshamba za M23 muri izi ngwano congera by'umwihariko gikorora by'umwihariko amadrone ashika kuri 15 nk'uko bivugwa Lieutenant Colonel Azukaye. Gushika mu gitondo by'umwihariko nk'uko amakuru yama ariko aradusumira turamaze gukorora amadrone ashika kuri 15 y'ingabo zidasanzwe z'igisirikare cy'u Rwanda muri kano karere. Niko rero Lieutenant Azukaye yabwiye abamenyesha makuru by'umwihariko ubwo rero hotangazwaga ayo makuru. Iri tangazo rya FC rero ntacyo yigeze riravuga kuri ibyo byariko biravugwa. Lieutenant Colonel Azukaye ariko Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma asanzwe aravugira M23 mu bya gisirikare arabyamiriza akavuga ko ari ikinyoma cama kivugwa n'abategetsi ba Kongo. Yarabwiye BBC Gahuza akadomo.com duhuza dukesha iyi nkuru ati igisirikare ca Kongo n'abanye politike ba Kongo baratunzwe no kubesha gusa kinyoma gusa. Barabesha ku murango, mu gitondo, ku mugoroba, ubuzima bwabo no kubesha gusa. Kuvuga ngo barafashe umusirikare w'u Rwanda, twebwe turi abanyekongo, turabakongomani, ntago turi abanyarwanda, nta musirikare n'umwe rero tugira hano mu gisirikare cacu ca M23. Biriya byose ni ibinyoma, ni propaganda gusa. Lieutenant Colonel Wiringoma aravuga ko ibyavuzwe by'umwihariko na Lieutenant Colonel Hakuzayi byerekana ko rero baba batinya u Rwanda. Ati ariko rero baratinya u Rwanda agatwengo, by'umwihariko bazi ko u Rwanda rufise rero ingufu, baratinya u Rwanda cyane, ariko twebwe nta musirikare w'umunyarwanda tugira, turafise abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Wiringoma aravuga ko rero werekanywe nk'umusirikare w'u Rwanda ari ikinamico. Yagiriza ahubwo rero leta ya Kongo ko ariyo rero yoba afise abanyarwanda. Ahangaha akaba avuga abagwanyi b'umuhari wa FDLR ugwanya leta y'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ataba FDLR uyu munsi bari mu gisirikare ca Kongo, nibo bakorana n'abanyarwanda muri uriya muhari wa Wazalendo. Twebwe rero turavuga ikinyarwanda, uriya musirikare ni ikinamico gusa. Lieutenant Colonel Azukaye yaragiriza kandi inyeshamba za M23 ko zikoresha abasivile mu kubambika impuzu z'igisirikare cy'u Rwanda, by'umwihariko kikabashora mu ngwano, aho rero bariko barakoreshwa nk'inkinzo. Colonel Wiringoma by'umwihariko arabihakana, ahubwo akabyegeka ku gisirikare ca Kongo, by'umwihariko yagiriza ko rero gihonyanga agateka kazina muntu ndetse n'amategeko mpuzamakungu agenga ingwano. Akavuga ko rero M23 ifise abasirikare bakwiye. Ati twebwe ntago tugomba rero gufata abanyagihugu nk'inkinzo, turafise abasirikare benshi cyane. Uyu munsi dufise abasirikare baturutse by'umwihariko Kinshasa, Katanga, Kindu, hose baraza ari amajambo arateye isoni. Ku rubuga rwa X igisirikare cy'u Rwanda cyaranditse ko rero amakuru y'umusirikare wabo yafatiwe muri RDC ari ay'ububeshi canke ari fake news, ari amakuru atariyo. Hagati aho ngaho leta y'u Rwanda yama yagirizwa na RDC na leta ya Kongo ko rero yateye iki gihugu, by'umwihariko yengegeje inyuma y'umuhari wa M23. Iby'u Rwanda rwamirira kure rero, nubwo rero abahinga ba ONU bavyemeza bakavuga ko rero abasirikare nibura bashika ku 4,000 aribo bari kugwa, abasirikare baharugwa mu 4,000 ari by'umwihariko arabo kugwana, by'umwihariko bariko baragwana ku ruhande rwa M23 babarizwa ku butaka bwa Kongo. Leta y'u Rwanda ahubwo rero yagiriza igisirikare ca Kongo by'umwihariko ko aricyo gikorana, by'umwihariko kikanafatanya n'inyeshamba z'umuhari wa FDLR ziganya leta ya Kigali. Ibyo na RDC nayo ikabihakana. Ingwano mu buseruko bwa RDC by'umwihariko hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba za M23 yarasubiriye kwaduka mu mpera za 2021. ubu M23 ikaba yarigaruriye uturere tutari duce cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Utwigoro tw'amahoro gushika ubu ngo rero ntacyo turashika ko
ko leta ya Perezida Felix Tshisekedi irabandanya irahira ikarengwa ko rero itarota yicarana na M23 mu biganiro ikavuga ko ari igikoresho c'u Rwanda. Nibyo rero byatumye umubonano wari kumuhuza na mugenzi wiwe w'u Rwanda Paul Kagame i Rwanda muri Angola usiba ku munota wa nyuma muri uku kwezi. U Rwanda rwemeza ko rero ikibazo ari icy'abanyekongo ubwabo, ko urwo rero rufata ingamba zo kwirinda ingaruka, by'umwihariko rugirwa ko niyo ntambara ikomeza kuca iravuza ubuhanga ku butaka bwa Kongo. Ingwano zirakomeje kugenda ziravuza ubuhanga rero muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora umubare wa M23 uvuga ko rero mu gihe utakomeza guhabwa amahirwe y'ibiganiro uzakomeza kugwana inkundura kugira ngo uce uragwanirira abanyagihugu bavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi bahunze. Mbashimire kubana natwe, twongere gusura amasaha ari imbere, mukomeze kugira ibihe byiza.